ayo mashirahamwe ariyamiriza ibikorwa byose bigayitse bihungabanya agateka k'izo mpunzi z'abarundi, haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufungirwa ubusa, konona imirima yabo, ko igikorwa cose bokora co kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica ntikizi basanzwe bahabwa. Ayo mashirahamwe uko ari 19 ariyamiriza ingingo zose zimaze igihe zifatwa na leta ya Tanzania, haba kugara amashuri canke ibitaro, hamwe n'ingingo yo gushiraho ikingo ntarengwa c'uko abarundi bose baba bahungutse kandi hahonyanzwe amategeko agenga impunzi. Ayo mashirahamwe aratera ivyatsi imyifato y'abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba ASEI bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utazohunguka zibonera ko canke azogirirwa nabi. Ayo mashirahamwe kandi ntiyizeye na gato imvugo zihumuriza impunzi z'abarundi zakoreshejwe n'ishirahamwe ASEI ku rwego rw'akarere mu rwandiko bashize ahabona kwa 22 Rusama 2024 ivuga ko leta ya Tanzania yemeye ko impunzi z'abarundi zitazohungurwa ku nguvu kubera ko babonanye bakaba baravuganye, ariko twebwe ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije. Kuri ibyo byose rero amashirahamwe uko ari 19 yateye umukono kuri urwo rwandiko arasaba ibi bikurikira: kuri leta ya Tanzania guhagarika ingingo zose zo guhohotera impunzi z'abarundi biboneka ko atakindi zigamije atari kubahungura ku nguvu, kubaha amasezerano agenga impunzi yonyene ubwayo yateye ku mukono. Arasaba hase kubaha no kubahiriza igikorwa bashinzwe cyo gukingira agateka k'impunzi zose ziri muri Tanzania, kwiyumvira integuro yo kwimurira impunzi z'abarundi zishaka mu bindi bihugu bishobora kuzakira no kuzikingira. Ayo mashirahamwe uko ari 19 arasaba ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko gukoresha ingingo zose rihabwa n'amategeko kugira ngo ribuze leta ya Tanzania kubandanya ihohotera impunzi z'abarundi ziri mu ico gihugu. Arasaba kandi ishirahamwe rimwe bwa Afrika gutegeka leta ya Tanzania kutabandanya ihonyanga amategeko yiyemeje yubahiriza impunzi na kiremwa muntu nk'uko yapfunditswe. Ayo mashirahamwe arasaba amakungu kubandanya kurikiranira hafi biriko birabera muri Tanzania ibikoresha impunzi z'abarundi mu ico gihugu ca Tanzania. Agasaba kandi n'ibihugu bisanzwe byariyemeje gushigikira ASEI kongereza imfashanyo igenewe impunzi muri Afrika y'ubuseruko kuko biboneka ko zugarijwe n'ibibazo by'ubukene n'inzara. Ayo mashirahamwe arasaba kandi amashirahamwe akorera mu makambi y'impunzi muri Tanzania kubandanya kurikiranira hafi iryo hohoterwa mbere abandanya atanga imfashanyo ku mpunzi zose atavanguye. Mu kurangiza, ayo mashirahamwe uko ari 19 aratera akamo imenyeshamakuru byari byo mu gihugu na mpuzamakungu kubandanya ashira habona ayo mabi impunzi z'abarundi ziriko zirakorerwa muri ico gihugu ca Tanzania.